Mu gihugu c'u Burundi ubu ibintu vyabaye nabi, abantu basigaye bahemukira abandi. Abakomisiyoneri bahawe akazi bakihindura bene amazu, bagaca bahindura impapuro zose za ya mazu zikabasubirako zikaba izabo. Imanza rero zigasekera mu masentare atandukanye, vya biturire bikaba vyinshi. Ntiriwe ndarandira n'iyi nkuru y'uwo mukobwa akorera muri Saudiya yitwa Mbonihankuye Salima, yaguze inzu acishije amahera kuri Niyakire Sauda, uwo yita umuvyeyi wiwe canke umumere wiwe. Umukomisiyonere nawe yabafashije kuronka iyo nzu yitwa Nzoyisaba Johakim. Ubu rero ngo akaba ari nawe yahavuye ayigarurira. Reka mwumvirize Salima ingene avyigana. Amahoro n'amahoro mu nshuti yanje, nizera ko muherereye ko mumeze neza. Twe turashimira Imana, ariko namwe niyo mumeze neza ni vyiza. Ego hamaje ndafise ikibazo c'urubanza c'umuntu yanzurumye parasera yarimwo inzu, akaba yanzurumye biciye ku mumama nizeye ankorera utuntu, narungikira amahera kangurira nk'akantu kabonetse canke ari akandi kantu ashaka gukora, nkamubwira ati nkorera aka, niwe nyakirira uburyo. Ego umumama rero arisanzwe afise umugenzi we w'umupapa Ingozi, niwe bari bazinanye cane, kugira ngo hariho n'ibintu nyene baba barakorana vy'ivyashara. Ego kandi vyari bihari vy'ivyashara bakorana ko bari bazinanye cane gose. Rero kubera bari bafitaniye imigenderanire, uwo mumama acaha inimero uwo mupapa. Uwo mugabo amazina yiwe bamwita Nzoyisaba Johashi, rya Kisilamu akaba yitwa Ramazan. Hama igihe kimwe mbona aranyandikiye turayaga, arambwiye ati mama wawe ni umugenzi wanje, dukorana ibintu vy'ivyashara, niwe yampaye nimero. Ati sawa, ni vyiza nyene tuyaga nyene buke nyene. Cananduruka nyene ndamubaza ibintu vy'imoto, ati none nk'uwogura akamoto agashira mw'ibarabara ngaho Ingozi tubibona gute, kiyokunguka canke vyogenda gute? Carambwira ati wapi, imoto ubu ntakigenda, barazifata cane, ahubwo vyiza wogura parasera canke ukagura inzu. Carambwira ati mugabo hari ahantu haraho numvise inzu, ati nawe woyigura koba kuyisubirishamo, kubera nyene ati ntimeze neza. Ndamubwira sawa, baramuza n'uwo muntu w'iyo nzu tuvugana ibiharuro, kugira ngo ntitwabihurizako nzoce ndungika mere azoca aza kuhandabira. Yarampujije n'umuhungu araho bitwa Ntirampeba Egide. Ntirampeba Egide arambwira ati n'umutama araho, ariko ntaba ngaho Ingozi, aba muri Buhiga, muri Buhiga mengo Buhiga iri muri Karusi, yamhambereye ko nyine kuko naho nzi. Arambwira ati bisaba rero ko nca ngura amayinite, nkaca ndamutelefona, nkaca ndamubwira ko namuronkeye umukiriya, kugira ngo tumubaze nyine amafaranga nyene ashaka, kugira ngo nawe tukubwire igiciro, hamuzonga imeri wawe aze kuhariha. Ati sawa. Baragiye barahankamerera, ndahabona yari inzu ya mugongo wa temu, yubatse imenera amazi imbere n'inyuma, ariko arubakije itafari rihiye, hariho ishamba, nta bantu bari bayibamwo pe. Ego nta bantu bari bayibamwo. Ndahagura rero ca turumvikana, bambwira yuko ashaka miliyoni 65. Ndahagura miliyoni 6, ndahagura miliyoni 6,500. Ndaguze miliyoni 6,500. Ubwa mbere nabaye ndatanga avance y'imiliyoni 4, hacasigara 2,500. Rero urupapuro rwa mbere twandikiraniye, uwo mupapa ararutwara. Hageze aho ndonkayo yandi yo kumariya ko twitwahanye ukwezi kumwe, nce ndayarungika. Ndayarungitse, uwo mumere acaza kumarira kuriha. Amaze kumarira kuriha, haraheze igihe, harahera imisi, kubera bambwiye ati ntasubirishijemwo ntivyokunda, kubera amazi yarinjiye muri fondasiyo, amazi yava mw'ibarabara yaca areka mu rugo.
ntangura yo kugira iki kurondeza utundi dufaranga mpagasa kugira ngo ndabukona aho hantu ushobora guhasubirishamo. Rero ndavugana n'uwo mumere ndavuga ati urya muntu rero usanzwe umwizeye kubera nawe uri kure uri hiyo muyinga utuze wama wagiye ingozi imisi yose ngira ndahasubirisha. Mwarambwira ati kweri nta ngorane ni umushehe n'umwana mwiza nta kibazo, ibyo dukorana nta ngorane nta bugurugura afise nta busuma afise. Sawa ndamwizera mbere n'amahera nazo ndayacisha kuri konte yiwe. Turavugana n'umunjeniyeri araho aca arambwira ngo ntiyubaka neza, aca ndonderera uyundi ndagura ibikoresho, ndagura amatafari, amabuye, nca tuyihera muri fondasiyo bayishira hasi yose, hama inzu nca ndayisubirishamo, nca ndubaka inzu ya shambure 3 na saro irimo na karidoro, ariko nyene hariko n'ahandi ku ruhande nyene hagashambure na salo, harimo toilette na douche. Yego inzu na porotayi ndayigura na porotayi ndashirako vyose, ariko amahera nari natanze yo gusigamo isima indani no gushirishamo plafo ivyo ntavyo basizemo. Douche nayo na toilette navyo nyene ntavyo bari bwakore, ariko amahera yo nari nayatanze nibaza ko yariwe nyene niko nabifashe. Kubera ibintu bidakozwe nyene amahera yasohotse aba yariwe. Rero nkaza ndamubwira ati nkamerera unyereke, wakanyereka inyuma ibiko nkuko biriko birakogwa ariko imbere ntanyereke, bivanye n'ukuntu yamahera namuhaye ashiriremo isima na plafo yaracishiramo magaplafo ngo kishitingi, ariko isima ntiyari bwigere ijambo. Rero ndateba mu nyuma haheze amezi makenya niho naca ndonka umukiriya, nca ndonka umuntu ambwira ati hajya ahantu hawe ndahagukuremwo. Umuntu yari umupapa w'umushoferi akorera muzo hakurya, nca ndamubwira ati nta ngorane, nca ndamurungikana uwo muhungu yajide nyene yagiye yahandangiye aragenda arahamwereka, aca ambwira ngo hariyo abapangayi. Nca ndamubwira je ko nzi inzu yanje atabapangayi irimwo, uwo muntu we yashiramwo abapangayi ntabizi ninde. Uwo mugabo nca ndamwandikira uwo Rama uwo Johashi nyene nzoyisaba Johashi, ndamwandikira ndamubaza ati none wewe ko naguhaye ibintu nkurikiranire nkaba numvishije yuko inzu irimo abapangayi ati bimeze gute? Aca arambwira rero ngo nta bapangayi barimo. Ndamubwira ati je narungitseyo y'umuntu hariyo y'abapangayi, mbwiko hariyo y'abapangayi, umuryango umwe nasinze ko kwibarabara aho kuzodandarizamo, ati harimo abantu, harimo umuntu ariko arahadandariza. Ahambwira ngo abana bashaka kukubesha. Nca ndamubwira ati sawa, ndabonye ndarondera mere. Umere nyene ndamurondeye sinamurose kuri telefone, ariko umuhungu yajide ko ari wahandangiye aca arampa kamera yaho arahamfotorera ambwira ati hera aba ngaba n'abapangayi barimo. Nca ndavuga ati okay. Rero nca ndamubwira ati rero basohora bakuremo ko nakuntu waza gupangisha inzu yanje je ntaguhaye uruhusha, hama inzu narose umuntu agira hangurire shaka kuja kugura handi ko nene narose ahantu haraho nagira nje kugura mu Buterere. Bimaze kugenda nkuko umugabo atangura kumbwira ngo ivyo ngo bibaze ngo mere wawe ngo ntibibaza jewe. Mere nawe ndamurondera nca ndamubwira ati hajya haha ni Ngozi bimeze nkuko, ati bimeze uku. Narungitseyo y'umuntu acambwira ko habamwe abantu, inzu yarapangishijwe kandi ntavyonzi. Mere aca arambwira ati none ko wari wizeye twitwizeye urya muntu, ati none niwe yoba yahindukiye gushiramwo abapangayi agaca bigira atavyo tuzi? Ati je ntavyonzi. Nca ndamubwira ati rero uwo muntu twavuganye kandi yagiye guharaba, bisaba yuko wewe tugihuza tugahuriza ku mafaranga, utegura zijya mpapuro neza kugira ngo mugire iki muzaje kwandikiranira hama ayo mafaranga nje kugura handi. Mumere muzima aciye ambwira ati ati wapi zijya mpapuro ntazo mfise. Nca ndamubaza ziri hehe? Aca arambwira ngo urabona cagihe ngo haza amatati hagiye ngo ugomba gusubirishamwo kubaka, ngo hariho umunsi umwe yaragiye ngo agiye abatware baca baraburana kugira ngo bagire iki bahasubiremwo bahapime. Hariho umubanyi naho twari duherereje ariko araturengerera. Ndibuka ko yari yabimbariye arabimbarira, ariko rero nari nzi izo mpapuro ariwe azifise. Bimaze kugenda nkuko nca ndamubaza ati none impapuro wazirekeye yo kuva kiriya gihe? Ngo yego ngo kubera ukujya kuntu abandi ko ndadandaza ngo naragiye inshuro 2 ndabura
kuntu nshobora guhura na barya batware ati rero nca mpitamo kugira iki kuzimusigira nk'uko yari umwizigirwa nari ndamwizeye nyene gatana kimwe ati rero naciye ndazirekerayo naciye ndazibagira ndamubwira none wewe uti none nta n'urupapuro na rumwe ufise aca arambwira ngo je ndafise fotokopi ndamubwira ati none rero raba umutelefone umwandikire hama agira iki aguhe zirya mpapuro kubera nshaka guhagurisha mama muzima yaramutelefone aca atangura kumubwira nta bintu amufitiye nta maparasera amufitiye ngo ntagira ibintu amubaza yumva umutima urasimvye rero aca arabimbarira nanje kumwandikira acambwira ngo je ntagire n'ikintu na kimwe ngo mbaza ngo baza ngo urya ngo nyoko wawe kwanza yambwiye ngo baza ngo urya ngo wiswe ngo ni nyoko rero nje ndamubwira ati ati sawa reka ndamubaze turavugana arambwira ati impapuro niwe azifise ati sinasubiye kuzitora mbere ndashaka no kumushwanira nyene ndarakara ndamubwira ati none azifise zose ngwe kubona zimusigiye zose ati uwo twaguriye urujya nawe aba yaguriyeko nubwo twebwe tuba twaguze n'urya muntu bakandika ko twebwe tuguriye naka zari zibiri rero zari zikeneye mu mwanya yaho bapima bakaraba imetero z'ubwa mbere uwo muzehe akigura nizo banditse ko jewe ndahagura kubera uwo muntu yariko araturengerera rero baca barahashinga uburimbi barahagorora baranahanyereka atenga twashinze uburimbi turahagorora ariko vyose ndabifise muri telefone nayo yarafuye iriboroka imaze kwiboroka byasabye ko bagenda kuyiforomata kuko nta kuntu byari gukunda ko ibintu ndabironka batarinze kuyiforomata kuko ya telefone nyene yari yihagaritse ibyo bintu rero bica biva muko amaze kuva muko mugabo muzima ndamubwira ati none gusohoramo abapangayi nshikira inzu yambwiye ngo we ngo ndagufitiye inzu we nta nzu ndagufitiye ahubwo ibyo ubaza byose bivugane na nyoko wawe ureke jewe kungora ureke no kumena amatwi nta mwanya mfise kuvugana nawe ndavuga ati sawa mere kumurondera ngo he acaje ingozi mere acaje kurondera abatware baho Munyagatsimbiri na chef de quartier baravugana baravuga ati umuntu murabe neza ashaka kubiba cyo dutelefona nyene uwo muzehe nyene twahaguriye mera acara mu telefona aramubwira ati nta ngorane umuhungu nyene yahandangiye nyene ko ariho twatanguye kuvugana nawe acarahashika aravuga ati uyu muhungu Rama ashaka kubiba nta kuntu na kumwe mwumwizera ati abakorera ibintu hama aca ahindukira aze kuvuga yuko ahantu arahiwe parasera arahiwiwe tubona ubusuma rero kubera yari yamaze no kubimuka ngaho Ingozi yagiye kudandariza mu Buterere maze kuja mu Buterere rero ariho n'amafaranga nyene n'inamu yari yansavye nyene yari yanguranye ndamugurana amafaranga ngo agiye mu kidandariza mu Buterere ngo azoyampa rero ndavuga ati nibo ndi kubera ivyo tumwe turakora na Civic nta ngorane ko nyene mere niwe ari muzi neza mu mere yari yamaze kunyizeza neza ko ari umwizigirwa kubera bari bamaranye ngo igihe bakorana nyene ibintu by'amafaranga ndavuga ati nta ngorane hamaze kuja mu ivyo bintu nyene by'inzu byaho hantu parasera n'amafaranga cyarankubita ku ntoki ariko bimaze kuja hejuru batware baramutumako kose aramutumako aranka aramutelefona akamukupirako ndetse ku wundi mu paparaho nyene umushavuka mu giteranyi ari Ngozi aramukupirako amubwiye ngo twebwe nta kintu na kimwe ngo dufise ngo twokora kubera ngo arazwi turazwi kisawa mu aranka kwitaba abatware bakumutumba burya icyo bikora uwo muzehe naguriye bene uwo mumere bene uwo muhungu yahandangiye bace bagenda gutora amanda ugiye gutora amanda acaje kumutoca imanda imanuka mu Buterere bace baramuzana bamuzana Ingozi baratwumviriza barabumviriza bace bamushira mu gasho bamushize mu gasho umengo yafunzwe imisi 3 kumusugira kane bace baramurekura ngo azoza araburana yidegemvye imanza rero zirabandanya zihera muri kwa OPG ndatsinda bace baje muri parake ndatsinda bace baje no muri sentare ya mbere kwanza kugira bandike na baje muri sentare ya mbere babanje gushika kuri parasera kugira ngo nyene bagire iki baronke umuco w'ivyo bintu kuntu bimeze
barabazanye n'abo duhereranije imbibe abatware baho ababanyi baravuga ati kwera ahantu tutsi ko haguze naka umumama uyu niwe yaguriye umukobwa wiwe ari muri Saudiya. Uyu muhungu Rama yari umukomisiyoneri nk'uko natwe twari abakomisiyoneri, imbere n'amafaranga y'ikomisiyoneri twarayasangiye. None yoba yahindutse kubagurira gute? Yaguriye umuzehe canke yaguriye mwebwe? Ndababwira ati je nta muntu nigeze nguza. Amera aravuga ati nta muntu twigeze tuguza, kiretse gusa ko twamwizeye. Sawa, barandika rero dosiye tuja muri santare ya mbere ndaburana, je birahera ndatsinda. We nyene acarunguruza yungururiza muri sentare ya kabiri, naho nyene sentare ya kabiri turaburana. Urubanza rwasomwe mu kwezi kwa gatanu, naho nyene ndamutsinda barampa impapuro z'umutsindo. Ubu naho rero ngo yungururije ngo muri Gasamburamanza. Ariko muri Gasamburamanza ntabwo turaronka intuzenya ntabwo turaronka konfikasiyo ko yoba yarunguruje umutahe utwereka ko yoba yarunguruje. Ego hama ikindi naco inkuru y'umwana isubira inyuma, izo mpapuro amaze kuzifata akaguzigumya yaciye agenda acagirisha fotokopi, aca yimura ibiri kuri za mpapuro nagurira ko zanditse ko izina ry'iwanje, ivyabona vy'iwanje, uwambere n'uwo mumere nyene umukuru w'umuryango. Aca arabifata aca arabikoporora aca abishira ku rundi rupapuro. Rurya rupapuro rero rwanditseko amazina y'iwanje aca ararubika, nimba yararubitse nimba yararutaye sinzi. Wewe yemeza ko n'ubu iyo parasera ari yiwiwe atabwa ari iwanje. Ariko urupapuro rwa mbere nari natanguye gutangira ko vasi zo miliyoni 4, ayo maherizo miliyoni 4 rwaciye rugumana uwo muzehe nyene ubonaguriye. Uwo muzehe nyene naguriye niwe yumvise bijemwe amatata aravuga ati burya rupapuro rwa mbere mwatanguye kumera kamahera, burya rupapuro ndarufise nabwo ndaruta. Ararurondera cararuzana, burya niko kwabaye n'intango y'urubanza. Aho rero bihe byose tuburanye imyaka ibaye ingahe? Imyaka 2 iraheze turi mwizo manza. Imyaka 2 iraheze, imyaka 2 yaheze mu kwezi k'umunani. Uyu ni umwaka kandi ugiyemo ugira gatatu. Je mbora nafise ivyabona, abatware barazi ko ari je naguze, amasinyatiri yabo, ivyabona vyose kanumwanditsi. Ariko wewe aburana ariko aramburanya anyerereza atani cabona na kimwe afise, kiretse mu avoka wenyene yoba yiremyeko. None nkako se akarenganyo kabisa, nukuri kw'Imana kuna akarenganyo. Ivyemeza vyose ko parasera ari yiwanje, ko buri kimwe cyose ari ciwanje biriho. Ariko ukuntu bari karanyerereza anzungurutse hariya na hariya, nukuri numva narushe. Nimwe mu kugira ikintu mumfasha nyene nk'abavyeyi, ndabituye nk'abavyeyi, nukuri mugira ikintu mumfashije mu vy'urwo rubanza, kuko numva narushe maze gusesagura amahera menshi atagira uko angana. Nukuri numva narushe ahantu ngeze. Rero yose iyo Gasamburamanza ntituraronka umutahe utwemeza neza yuko yoba yaragiye, navyumvishije ku matwi. Rero ndasaba mumfashe, nimba yoba yarunguruje atarunguruza basi nshikirize utwanje, kuko hose naratsinze, impapuro z'umutsindo ndazifise. Yego hongejeje naho amazina yiwanje banyitwa Mbonihankuye Salima, amazina y'uwo mumere nawe bamwitwa Niyakire Sauda, uwo mumere wanje nyene yahanguriye. Uwo musuma nyene yatwivye nawe bamwitwa Nzoyisaba Johashi, irindi ryiwe akaba yitwa Rama. Umuzehe nawe naguriye bamwitwa Aroni. Kuhandangiye nawe ni uwo Ejide nyene ntirampe ba Ejide. Abo bose n'abantu bazi ko jewe parasera ari iwanje, ariko numva afise agahinda n'umubabaro pe. Imyaka 2 n'umwaka ugira gatatu ndiko ndaburana ibintu biri mu muco, kandi vyabona ndabifise nawe atacabona na kimwe afise. Nuko murabico mumfasha kandi murakoze cyane. Intagondwa ni urubanza ntuzewe n'ingingo y'ukuri umuntu aranka kabisa akavuga ati je sinemera intayishize, nawe azoheba amahera menshi. Urazi kubona wewe ubona ingingo ahiri ngo ndunguruza ngo kizimurya nzi ko atazoronka itiki, nzoje Bujumbura ntazoshikayo bace baruca impaka. Umuntu arenganya tumugwanye bazoca biheba. Buramatari urashobora we kuja guhanura abantu, musitanteri uraja guhanura abantu, umukuru w'umutumba arahanura abantu, ntibirirwe baraja mu manza. Hanyuma rero ico bita rero larite contre l'impunité, tugwanye abantu yiti bigatanya kamukupirako. Ndaca ku wundi mu paparaho nyene umushavuka mu giteranyi ari Ngozi aramukupirako.
amubwiye ngo twebwe nta kintu na kimwe ngo dufise ngo twokora kubera ngo arazwi turazwi sawa. hanyuma rero ico bita rero la lutte contre l'impunité tugwanye abantu yita ibigatanya. Urumva bamuhamagaye kuri telefone ati jewe ndazwi, jewe narikomeje, aha ndakomeye. Sentare ya mbere agatsindwa, sentare ya kabiri agatsindwa, no kuvuga ngo uwagurishije itongo ari mu masura, urupapuro umukobwa yaguriyeko ararufise niko yerekanye muri sentare. None abantu b'Imana, ibi atari bya biturire abantu bagenda bagahonga abacamanza, ibi bintu ntivyumvikana. Hamwe goba ruri muri gasambura manza, uru rubanza rurumvikana gose, uyu mukobwa ariko ararenganya. Turasabye ko uyu mukobwa Salima yoshikirizwa inzu yiwe, hanyuma umugabo nawe ahanwe ivy'akarorero nk'uko vyagaragaye muri sentare ya mbere na sentare gira kabiri. Nta kindi norenza ngaha, nababwiye nti uno munsi tuvuga ku karenganyo gusa abantu bariko baragirirwa. None mwehoga yemwe mumaze kumviriza uru rubanza, ntimwumva yuko umukobwa ariko ararenganya? Ntimwibagire kugira subscribe, mufyonde no kuri kakazogera, nuko ahasigaye reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.